se umari no kurindira gorera usanga bavuze mpanje naho sinshobora kugatamba ntambaye nki injishi mukwaha mungumereza nombe amashi bakomeye mu biganza bakomeye mu biganza bakomeye mu birenge bakomeye mu birenge ngomereza mu biganza twifatanije n'ubu wanjye bose n'abandi dusangiye ibanga ndarahiye ko ntazohemuka ku ibanga ry'abashingantahe zo kwama ndinganiriza abanyituye abakuru n'abato uwo bizogora aranyitura zomwitaba ijoro n'umutaga nasabye ishimwe ntaravye impinga yanjye canke inyungu iryo banga nzorirangurana ubuntu n'umupfasoni mwete n'ubwira impuhwe n'ubuvyeyi bunganiriza bose zokwama nkunda igihugu canje ndagikingira abansi kandi mpagararira imfuvyi abapfakazi n'abakene ibanga ndageneye ninarimena rirazobirinda twavyumvikanye n'umupfasoni wanje kandi tuzobireresha abana bacu. Imuhira Media ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije abantu bose bumva ururimi rw'ikirundi. Uno musi nagiye ahantu sanga bariko barakora imigigwa, imihango. Reka mbanze ndamutse abashitsi turi kumwe bipresente, hama turabandanya ikiganiro. Nitwa Jean-Marie Ndayishimiye, ariko no musi ntihariko pastor gusa, ariko hariko n'umushingantahe Jean-Marie Ndayishimiye. Ego murakoze, nitwa umushingantahe Claver zobavamo kandi nkaba n'umuhetsi wa Ndayishimiye Jean-Marie. Kubera iki muri presentation mwarinze gushirako umushingantahe? Igituma twanje gushirako umushingantahe nuko umushingantahe yibanga. Umushingantahe abantu bose bashobora kwitwa ngo abashingantahe, ariko umushingantahe by'ukuri umushingantahe n'umuntu yakira no musi ego yamize n'akabuye k'abagabo. Rero no musi itariki no musi twatiwe ibanga kandi tumira n'akabuye k'abagabo. Ni ukuvuga ngo uno munsi turakwije amakondisiyo kugira ngo twitwe abashingantahe kandi kugira ngo noneho duharanire n'umuco n'imigenzo y'abarundi. Murakoze cyane. Hari abantu benshi bumva umushingantahe, abantu bose tubita abashingantahe. Twagomba ubanze usigurire abakunzi ba Imuhira Media umushingantahe niki. Biremewe ko tubikoresha ahantu hose kuko abantu bose tubonye tubita abashingantahe. Murakoze ku kibazo. Abantu benshi n'abashingantahe iki kuko umushingantahe umuntu w'irabiro mu kibano, umuntu w'intungane, n'umuntu yuzuriza abandi, n'umuntu ukuri arakarura mu bandi. Ariko tugiye mu nsiguro nziza canke izina nyezina, umushingantahe n'abagabo ubu yemeye yagaragaje yuko agiye kugendera ivyo kuvuga
ingeso nziza ni ukuvuga gufashanya gutuma ibintu bitaha iyo biteza gutaha ni ukuvuga umuntu atavugira mu ivumbi kumuvumba umuntu atavuze ijambo amaronko ni umuntu nyene ni uvuga ari abantu benshi kugira ngo mwapfa mwibaza reka umushingantahe ngaha turi muri Canada ubuzima ngira ngo nivyo dutumura neza kuko icyo kiganiro twashoboye gushikiza n'umuntu bon ego umushingantahe Jean-Marie twagomba utubwire historiquement ubushingantahe byavuye he byatanguye ryari ego mubibwira abantu kuko twabonye mwagize imigirwa ndaza kubabaza kuri ico kintu c'imigirwa ego reka ndavuge ko atari ariko umushingantahe Claver niwe yobivuga neza ko yabize ko expose umushingantahe ariko ni umugenzo wahereye kuva kera mbere guhera ku bami uwo mugirwa wari uhasanzwe uhari rero ku bw'ibyo onye ntabwo twifuza kugarukana ingoma ya cami ariko uno munsi twifuza yuko imico n'imigenzo byaranga abarundi kuva kera nk'akarorero nka jewe data yari umushingantahe kandi nabonye yigenza neza nabashimiye imico n'imigenzo yatureresheje ingeso yatureresheje bituma nanje ngira umutima ukuvuga ngo ivyo nabonanye data reka ndabibandanye noneho sindanabibandanye gusa ariko nze ndabirage n'abanje urumva rero umugenzo wo kwatigwa canke umugenzo wari no banga ry'abashingantahe ni n'umugenzo udata plus longtemps guhera kure cyane ubwo rero mpereze umushingantahe Claver agire ico abivuze ko nawe nyine yego abashingantahe ba mbere novuga yuko bigishijwe na ngoma ya Sacega ngoma ya Sacega yari umushingantahe wa mbere yarajejwe inyigisho z'ugwaruka rw'abashika mu bigiro yarajejwe inyigisho z'imigenzo myiza ikibano cyiza umwumvikano mu bantu ibwami ukirimba hanyuma rero umunsi umwe umwami aragira amakosa arakosha hanyuma abashingantahe bo kurimba bafashanya bamucira urubanza kandi ararushwa kuva yuko ubushingantahe ndetse ko ushobora kumvikanisha utavugira ngo kumuvumba uwemeye kuba umushingantahe yemeye no kubuzira yarazi ko aca buzira mugabo yatumye umwami arusha icyo gituma rero bagiye bakubita intahe hasi bariko bambaza ukuri kwa ngoma ya Sacega yapfuye barakubita hasi bakarondera ukuri bakaca bagushira mu muntu ariko arabaza kugira ngo ukuri haje bakarondera ukuri kwa ngoma ya Sacega bakubita intahe hasi bavumeza intahe hasi baca yarabisha umutwe mu gahanga mu bwonko bw'umuntu ariko arumvirizwa kugira ngo ntabeshe rero muri make rero umushingantahe ni bwa kera mu gihugu cy'u Burundi kandi bwazana ngoma ya Sacega hanyuma uwo mugirwa urakura urumvikanisha abantu imbere y'umuzo w'abazungu abarundi babayeho gutyo bafise abantu abo bita les médiateurs sociaux inyamazuru bumvikanisha abantu imbere y'uko abazungu batuzanira iby'amategeko by'umubyandiko muri make rero umugirwa w'ubushingantahe wamuka ngaho kandi watumye Burundi buba ico buri uno munsi abantu be batigwa kenshi na kenshi baba bavyonse mu bavyeyi babikuye ku bavyeyi usura abantu batigwa kenshi na kenshi usanga baseho n'abashingantahe baje mu makanda y'abavyeyi rero ijo cy'uno munsi nuko muje kumbaza n'amaze kwa gukura imbega nyambara abami ariko umushingantahe ni bavuye ego reka mbaze umushingantahe Jean-Marie Jean-Marie n'umukozi w'Imana Jean-Marie n'umupasiteri mu ishengero twese turamuzi ni umwungere wacu ego hama tukaba tuzi yuko kenshi ijambo muhora mutubwira mu ishengero uwakiriye Yesu ngo abahindutse icaremwe gisha ubwo abakirisu benshi ntibavuga ati none ko wahindutse icaremwe gisha ukaca usubira mu bintu by'abashingantahe ntiwava udutera confusion ego nta confusion bisanzwe biteye kuko abashingantahe ubwa mbere twari twavuze ico bisobanuye yuko ari umuntu yemeye kwatigwa ibanga
akiyemeza kugendera imico n'imigenzo y'abashingantahe na cyane cyane akarangwa n'ubuntu icyo bita mu gifaransa humanisme. Rero reka ndabinitangeho nk'akarorero nka jewe urambaza uti none kuri pasiteri mbega ntibyari bikwiye ndi pasiteri nariko ndakorera muri dimension spirituelle kandi ndabivuge gutyo ariko no munsi natiwe kugira ngo ndonke ishono kwita nka certificat canke certificat socio-culturel nama ndabivuga gutyanye nta na rimwe tuzokwigera tuba abazungu nta na rimwe tuzokwigera tuba abarabu turabarundi umurundi ahari umurundi w'umutima ahari amarangwa n'imico n'imigenzo y'abarundi. Rero jewe ubwanje nakuze ndi umunyakaranga cyane nkunda akaranga k'uburundi mu kirundi bavuga ngo utakaranga batayibanga. Urabona mwa kino gihugu ca Canada turimo ni igihugu novuga yuko kiribye imico mu Faransa bavuga ngo c'est un pays multiculturel. Hanyuma kuba turi hano nk'abarundi twategerezwa kugira ibitwerekana ego n'ivy'ijambo ry'Imana uri kuraraba ijambo ry'Imana mu bisanzwe hariho ingingo y'ingingo zibiri twavuze zose ni ya 24 39 bitewe y'abashingantahe mu mategeko y'abashingantahe ingingo ya 24 29 ivuga ibintu exactement ugiye kuraba usanga atana hamwe bitaniye na ntuze na Bibiliya. Ego Bibiliya ivuga Yesu ivuga ubwoko bw'Abisirayeli ariko ntabwo turi Abisirayeli natwe turabarundi. Abisirayeli bafise umuco wabo natwe nka ininasi canke abarundi dufise umuco w'abarundi ico nico kituranga. Novuga rero ngo hano ndahari nk'umurundi afise imico imuranga. Ego numva rero arico no bivuga ko uno munsi naronse novuga gute iyindi grade ya socio-culture canke yakaranga k'abarundi ariko kandi bitasigura yuko mpevye kuba umushumba canke umupasiteri canke umumenyeshamana. Ego numva noneho novuga yuko najuse ko canke hari indi aju icongeye ego ku mavalere na lisanse fisi. Murakoze cyane. Ego imbere ko ndababaza ikibazo ca nyuma nagira mbaze umushingantahe Karaveri nabonye mwatumiye umuserukizi wa Canada sinzi ko ari umushinga amateka sinzi ico asanzwe ajejwe ngaha ego userukira Canada. Ego mwarashoboye kumusigurira ivy'abashingantahe mbega wewe yaciye avyakira gute bijanye n'imico ya Canada? Ego urakoze ahubwo baramutumiye nyine kubera n'umudepite cyangwa n'umushinga amateka nabonye n'umushinga amateka ari mu batujejwe. Ego nabwiye ko yaryohewe cyane kandi twavuye dusanga ngano hari abashingantahe uko ibyo batubwiye abantu bita les notables intègres ni ukuvuga les détenteurs de l'humanisme les détenteurs de l'ordre abantu novuga bahagarariye cyangwa bahagarariye ubuntu ubupfasoni no kubahana. Nuba yuko rero yabitahuye cyane kandi mwumvise n'ijambo yashikirije yuko yavuze nk'ibyo twavuze. Niba mwumvise ibyo twavuze byabanje twatanze nk'inyigisho cyangwa ibiganiro mwumvise ko twabihurije bisigura yuko ahantu hose hari abantu harakeneye yuko haba kubahana haba gutezanya imbere haba imico myiza ibaranga. Umushingantahe ndashimiye Jean-Marie avuze ikintu gikomeye cyane nimba ariho mwari hamwe nashikiriza cacigwa nabajije nti nkawe uri umurundi uri ngaha muri Canada ikintu wumva wishimiye ushobora kuvuga cyamya kuri umurundi ukiyemera niki umuntu yavuze ngo ikintu ngo nurimi ngo nakaranga n'umushingantahe abana bacu bateza kumenya imico yacu kuko barazi yuko n'abakanadien n'abanyakanada n'abarundi bafite amamoko mu Burundi barabona ko atari abazungu rero utegeza kubigisha igihugu bamukamo amamoko yabo
nabene Burundi nabene gihugu cy'u Burundi utababwiye rero bazovyironderera kandi bazogushavurira utakibabwiye ushobora utakiri ariko ni byiza yuko abana batwarira umuco mucita valeur y'amazuru ukababwira hakiri kare bakumva yuko bishimiye kuba ari abarundi n'abari ngabo. Murakoze, reka rero mbaze akabazo ka nyuma. Yego turabona ko mwatiwe rero ibanga ry'abashingantahe, hama tukaba tuzi ko turi mu gihugu c'amategeko gifise abacamanza, gifise abantu dushobora kwitura igihe dufise ibibazo. None abarundi nka mwebwe babarindiriye kwiki? Ni igiki barindiriye kuri mwebwe ego gisumbije abo dusanzwe twitura abacamanza ibiki igihe habaye ibibazo mu miryango cyangwa mu kibano? Urakoze cyane ikibazo cyiza madame Jo. Mu bisanzwe jewe nk'umupasiteri ibyo bintu nari nsanzwe ndabikora, ariko nabikora muri domaine cyangwa mu rwego rw'ishengero. Hano rero nasohotse mu ishengero kugira ngo nze ntunganize abanyituye hanze y'ishengero. Urambaza uti mbega none ko bari basanzwe bafise abo bitura ababitura hano muri Canada pito hanze mu kino gihugu, mwebwe muje kwajuta ko cyangwa muje kongera kwiki? Nuko nari ndabivuze nsanzwe ndabikora. Hariho abarundi novuga ngo banyitura nkabatunganiriza nkabaha impanuro, na cyane atari kuvuga ngo ndiko ndabacira imanza, ariko ari kugira ngo ndabahanure uburyo nimba hari icyo batase, nimba hari icyo bakeneye kugira ngo ndabungure ubwenge muri ubwo buryo. Uno munsi noneho si ndabikorera abo muri eglise gusa, ariko ngiye kubikorera no muri community yacu y'abarundi. Mu bisanzwe hariho n'iyindi mpamyabushobozi nsanzwe mfise yitwa chaplaincy. Iyo ifasha kuja guhanura abantu bari mu maprizo, abari mu bitaro, abantu bakeneye counseling cyangwa abantu bakeneye guhanurwa no guterwa intege muri ubwo buryo. Rero uno munsi novuga yuko ari indi mpamyabushobozi yongeyeko, rero novuga yuko izogirira akamaro kadasanzwe muri iyi community yacu y'abarundi bo muri Canada. Igihe twarahiye yuko twabihaye mu bisanzwe abatwituye, ataco turinze gusaba, atangurire turinze gusaba, turi ready canke turiteguye kugira ico tubamariye, ari mu buryo bw'impanuro, ari mu buryo bwo kubatunganiriza. Ni ukuvuga ngo turi prêt yo gukorera communauté mu buryo butandukanye. Murakoze cyane. Reka duhe ijambo umushingantahe Karaveri, sinzi ico yari yifujije kubwira abarundi n'abakanadiye bose n'isi izoshobora kuraba kino kiganiro, ico ntashoboye kubabaza mwari mwifujije kubabwira. Murakoze, oya mwatubajije byose kandi twababwiye ibyo tuza kubabwira. Ibyo umushingantahe ndashimiye ijambo aravuze birakomeye kubera aha turi mu mahanga, turabarundi mu mahanga. Ni ukuvuga yuko twebwe ibyo dukora turi novuga turi cirore canke turi icitegererezo c'abandi, icitegererezo c'abandi. Ibyo tukora ingene tugenda byose nagenda kugira yuko byose vyerekana iyo tuva. Umushinga nawe ntabona nimba mwumvise ijambo dushikirije, avuga ati ndabasabye kujana ikirundi mu kizungu. Ati mu kizungu umuntu nisa tuntu twanje, umuntu nukwibako. Ati nta muntu numwe yanka yuko umwumvikanisha n'ubundi. Mwabyumvise? Hama rero ubudasa ndamuhungandire Pastor Jamari, umushinga naye ndayishimiye. 911 ijya irahana ni hanura, abashinga naye barahanura. Hajya urinze uja hajya mu byo kwikura agashamba
ariko mu gihe hariho urwego ruzwi rw'abashingantahe abarundi batumvikanye kuri ico kiri barabitura bakaba mwibanga kuko abarundi bateza kuba abantu babwibanga ico kirakomeye cyane 911 irahana ni hano ibaca imanza kandi bavuga amategeko abashingantahe ndetse yuko batuma ibintu bitaye biteza gutaha banahanura biciye mu muco biciye mu mugenzo bavuga mu rurimi rwumvikana n'umuco wumvikana iramahoro ego reka rero duhereze na Pasteur nawe nyene sinzi ko afise ico yagomba noba ntashoboye kumubaza arifuje gushikiriza abashoboye gukurikirana ibanga ry'ubushingantahe ego ku bakunzi ba Imuhira Media nagira ngo ubwa mbere ndabashimiye kubona mwadukurikiranye kira kabiri nagomba kubashikiriza no kubahimiriza abipfuza kwinjira mu ibanga ry'abashingantahe imiryango iruguruye ku murundi wese avyipfuza akaba akeneye umuco kuri ivyo hariho inzego hano muri Edmonton hariho abashobora kumuha umuco ukwiye kugira ngo noneho nawe yinjire mu wundi muryango canke mu bashingantahe yego nuko rero ico no rangiriza ko no kubasaba kubandanya duharanira no kurwanira imico n'imigenzo y'abarundi yaturanze guhera kuri basugukuruza nuko muhezagirwa ahubwo n'ingingo ya 24 muri iki gitabo bw'ahandi n'ingingo ya 23 abashingantahe n'abapfasoni bajeje cane ibi bikurikira kuremesha umwumvikano mu bantu no kugendera ukuri mu guhanura aho hose bikenewe kuzuriza abatasi mu vyerekeye amatongo ingo n'imiryango ibisigi n'ibindi abantu bafite uburenganzira bwo kumvikanako gufasha kuremesha umutekano guhagarikira amasezerano abantu bagiriraniye gufasha uwo ari we wese ari mu kaga gufasha mu byo kwijukira amajambere guhanura kuzuriza no kugangisha abategetsi igihe bikenewe canke bisaba kuba imboneza hagize ibigora bikeneye ijambo rya gishingantahe kuba ijisho ry'abanyagihugu n'inginzo yabo mu gihe cose c'amakuba ku mutumba canke mu gihugu ingingo ya 6 imbere yuko batira umuntu bategereza kwihweza kandi bakabona ko afise imico n'igendo bibereye ko ashobora kuba umwizigirwa akaba umuvyeyi wa bose ategerezwa cane kuba imvuga kuri kugendera ukuri no kurwanira ubutungane kandi agatunganiriza abantu bose kuba abanye neza n'uwo bubakanye kandi akamana ubwira mu gutunganya urugo rwiwe kuba yitaho imibano myiza y'abantu kandi yizigiwe n'abo babana n'abo bakorana akagwanya amacakubiri n'ibindi byose biteranya abantu kugendera ubuntu n'iteka kandi kuzigama ibanga no kurigendera kuba afise impuhwe kuba ataraba munsi adakunda inda
canke ngo akunde amaronko, kuba atari imboregwa canke igihumbi, kuba azi kuvuga neza ikirundi agashikiriza ijambo ritumbereye kandi afise ubwenge butazindwa, kuba yihangana, kuba afise izindi ngeso nziza zo mu mico kama y'abarundi. Iyo yari ingingo ya 6. Aca hakurikira ingingo ya 23. Iyo yari ingingo ya 24. Ngomba kubasomera ingingo ya nyuma ya 32. Hari imigenzo mibi n'ingeso ziteye isomo yonona igihugu, bituma uwatiwe ahemukira ibanga ry'abashingantahe, ni ukuvuga ibyo adashobora gukora: ubusuma, konona abana n'abigeme n'abakenyezi, kutavuga ukuri, kurya canke gutanga ibiturire, gusinda, ukugendera umutima w'amacakubiri, uguhungabanya umutekano, kuba imboregwa, ukwiza insaku, guteranya abantu n'abandi, kubana nabi no gutongana mu rugo, gukunda inda, guharika, kugira ubwishime, kwemera ibintazi, gutanga ishano, kugira ubunebwe, kugira ishavu rirerire n'inzigo y'akaziki. Ibyo rero ibibujijwe bagira barahire imbere yanyu ko bagiye kugendera ibanga ry'abashingantahe. Ngibyo bikuru, hanyuma bagiye gukurikira, mugerageze mwumvirize kandi utaza kurahira. Nitumuhatira uno munsi, arashobora kutarahira, ukabona yuko indahiro ari ndende atayashobora. Aho rero tuca tumukuramo, kuko ibimeje gushikiriza azoba atemeye kubigendera. Nimugira amahoro.